Fanny uriko uravugwa cyane kuri LIBERT ndetse biriko biragaragara cyane yuko deja ubaho bigeze FANNY LAVINE na LIBERT basa nabinjiye neza mu rukundo kandi batangwe kurugaragaza nirihe banga Fanny yari yarabikiye abantu rituma atemera neza yuko ari mu rukundo na LIBERT azovyemera rero ryari Fanny rero yuko LIBERT ariwe amurereye ibibondo muri no minsi Fanny asenga kangahe ku munsi sindabizi telefone na bibiliya nikiye kintu Fanny avyutse ahera ko gukora telefone bakunzi bakoresha umwanya bakunzi batugesho bakunzi b'umunyarusaku bakunzi basuta cawa Mr Vuguta vyumye Fanny LAVINE anyita ngo akanyamuji iryo zina niryo ntumvise amamagara Fanny bite umeze neza niye mpamvu yatumye nyita akanyamuji kubera nyine uri umunyamuji ukuntu nyine umeze ariko ubu ntutsi abanyamuji ngo ntibazi kurondera amahera ngo abana ba ruguru nibo bazi kurondera amahera umbwiye umunyamuji ucumenga uramfashe nabi oya umunyamuji ni umuntu akwakwanya umuntu rero ugozwe iyo nota arayijana arakwanyana ego cyane urumva neza yuko ngo izina ryanje ngo nugukwakwanya yo je nkwakwanya mu biganiro mu bikorwa nko buyambye ati ngo dukore ikiganiro koresha ko mazi imisi ndamugora Fanny mazi imisi ndamugora vraiment mama lao mama Afrika mama wacu muvyeyi imakaganiro naze mbeho aravuga ati nukuri ngo dukurigana Fanny umeze neza ariko umuryango ni bon ameze neza umugabo mbe araho umugabo ameze neza nta mpeta ufise ariko bwana ariko icyo turakigarukaho gatoya ariko ndashaka kumenya Fanny LAVINE mu bisanzwe nka je novuga yuko ari nk'ijyambere twoba tuyaze neza twayaze twahanye gahunda Fanny LAVINE amazina yo yukuritwa amazina yanje kuri ni Faxine Uwimana abavyeyi bawe barize Fanny bararenze barize ko Faxine narinze ngo witwa Margarita ngo Faniera Fabiola oya ni Faxine amanda murundi kazi nkaba mvuka mu ntara ya Muramvya komine Buke kwandi umwana wa kabiri mu bana 8 ni na Fanny aherutse gupublia abo bavukana bose abavyeyi ntabibonye kuri stati abavyeyi abo bavukana harakigeme nabonye kagahererezi Fanny ngo abahererezi baradeka ariko wewe ngo arajinyitse kakigeme hari umuntu yanyandikiye ati mani kaya gaherezi kabafana urandabira urampa nimero ndamu oya aracari umwana ntiharage oya azokurira imbere azokurira oya reka oya ego ni na Fanny LAVINE gisata ca filme yakijemo ryari yakijemo gute vyatanguye gute igisata cha filme nakijemo 2018 sinarinzi nanje uko ari byo ngiyemo twahuriye na Happy River muri bye bye ya Kamikazi agomba ja Amerika hama acaransa yuko no bijamo ndavuga ati cyo navyo nakora vraiment River niwe yagusavye kuja muri film ego ndavuga ati ivyo navyo nakora gusa ico gihe nagira ibintu vya fashion acambara ati basi naco uzoze uzura twambika donc ngire fashion abakinyi hama ngiye nyene nkuko hama anjo acaramumagara muri repetition amumagaye muri repetition hari abana gusa acangira surprise imbere yabo bana ati Fanny va hasi ugira ukuntu ndimvira kugira nyine ndimvira ukuntu ndeka kugira ibyo bintu imbere y'abana baje babona umenga sinde cyandavasi ndakina ibyo bintu yarambari nyine cyandabikina ukuntu nanje ntari nzi ko nobishobora bose barakoma amashi kandi biragenda neza kuko acavuga ati wewe iyi filme nozoba actrice principale ya filme yitwa ubuzima ya kera ndatangura uko rero mu nyuma ndadakina no muzabandi mu nyuma ndafata ingingo yo kubiheba urafata ingingo kubiheba kubera nyine sinatahura ibintu ndimo sinari nzi ibyo ndimo urumva ndafata ingingo yo kubiheba ariko
mu nyuma abemera ubuvugishwa Imana irambara ati aho niho hari umugisha wawe niko kazi kawe bikore kandi bikunze kandi ugire nawe ivyo wawe ku giti cyawe kuko ico gihe nakina mu by'abandi rero no 3 films company yakivuka cyantangwa gukora ivyo wanje. Okay ico ni ikintu umenye sizigenda kubajije ico kintu nta nivyo nari niteze sinari nzi ko Fanny yigeze guheba ivya filme kwera atarazi ivyarimwo mu nyuma arabandanya. Fanny Lavine umuryango wiwe umaze kubona Fanny agiye mu gisata ca filme mu gihe abantu benshi bibaza yuko ibintu vya filme umwigeme agiye mu mafilme mu miziki aba yononekaye agiye gutegwa mada canke agiye kubikirara umuryango wiwe wavyifashemwo gute umaze kumenya ivyo bintu? Umuryango wanje ntacyo wavuze hanini gusa uretse umwe yigeze kumbwira ati ivyo bintu prima bireke nta nyungu zirimwo uyo muntu umuvuge ngato mukuru wanje yarambwiye ati ivyo bintu no kwibireke nyine mbwa ntiyabimbwira mu buryo bwo kubimbuza cyane kuko yabana ndabigiyemo nkuze ndazi kibi n'iciza ti nyine kamera nk'ubimbuza ndabwira ati nanakimwe ndabibandanya Rirabonye nyene yuko ari sawa ndiko ndavyitwaramwo neza ubu nyimuhira nibo bafana banje bambere nibo bagufana bambere vyuzi za mbere Fanny azikeshe umuryango Asha saa 3 papa bageze kuri YouTube bose baba bataguye partage neza cyane urumva yuko ashigikiwe n'umuryango ni Fanny Lavine etape ageze ko ni nziza cyane urumva yaciye muri vyinshi yakoze film atazi yuko ari umukinyi wa filme vyahereye mu buvugishwa abemera ubuvugisho nibo bavuze ati burya ako niko kazi kawe. Fanny Lavine abavugishwa bamaze kumubwira ati burya ko niko ubwo nibwo buzima bwa niko kazi kazokubeshaho ntiyahaririye gato aravuga ati burya peut-être mushobora ko muri ko murampenda urumva nyine haragiye nyine akantu ko kuvuga ati ibintu kubera ko nyine umuntu abasanzwe yumva n'abandi bavugishwa ari biba n'ibitaba muga ico gihe yamvugishije ko yari umupasiteri nsengera ko yitwa Major Pastor Simon nyine ndavuga ati Simon ndavuga ati ivyo bintu baje ntavyo ndashobora wapi avuga ati namba wizeye ariko uzokora ibisumba ivyo wizeye ni sawa nyine cyane nayisangamwe nyine nabikoze biriko birakundwa gushika n'ubu rero gushika n'ubu Fanny Lavine amaze gutwara ubushimwe bwinshi Fanny Lavine amaze guserukira igihugu kenshi n'ikihe cigwa Fanny Lavine yaronsa agashimwe ati burya uri umukinyi mwiza ni utowe n'ikihe cigwa Fanny Lavine bimuhereza ubwa mbere biranera ubwoba kuko cyo nimba ati mbeke cyo naho bitugenda gute mbeke cyo sinzava ncasubira inyuma ofete mu buzima je ndatinya kumaramara nico bituma iyo ndose agashimwe ndagira ubwoba mu bwo bukantera intege bwo gukora ibindi vyiza cyane byo kubandanya nkora Fanny rero aronsa agashimwe aca yiyumvira ejo ati none ejo naho nzokaronka kandi iyo ni vyiza n'ivyumviro vyiza cyane. Fanny waravuzwe cyane mu bakinyi ba filme hari abakinyi ba filme benshi bakwidogeye ngo Fanny Lavine burya ntameze uku ivyo sino biduga ko cyane kuko nivyo twumva inbox ntibigaragara cyane ariko tumva neza yuko hari abakinyi benshi bidogera Fanny Lavine ngo Fanny burya ararabira burya Fanny hari abantu bamwe adahereza ikibanza kandi bari bakwiye kugaragaza impano yabo. Fanny abanye gute kwanza n'abandi bakinyi basanzwe bakinana iki gisata ca filime? Je navuga nkuvuga ngo ndarabira wonya bari utanzi kubera ko jewe nta muntu numwe nkumira yaba muto cyangwa ukuze cyangwa umwana nta muntu numwe nkumira mugabo numva umuntu atakuzi arashobora kumukoresha umwanya nk'uburawe no ko warumaze igihundo ndadukora ikigano nkavuga nta mwanya mfise wari gushobora kubifata nawe ukavuga ati Fanny aragara arishima ariko atari ko kurera kubera umwanya rero aronka umuntu aba akeneye ko mukorana cyangwa muvugana mugabo kubera ko bitarakunda kaca akwiyumvira nabi rero jewe abo tuzinanye tubanye neza abatanzi nabo sinzi uko bamfata ntuzi uko bagufata ariko uruvyumva ivyo bintu rukurukuru rugumva nawe ariko je ndabifata nk'intoze kuko nanje nayigeze kubaho Asia ndamufashe nk'umuntu yishima Asia mutana wo mu Rwanda ndamufashe uko atari kubera ko narifuza cyane ko dukorana nkamwandikira nanyishure ngo telefone ntiyitabe urumva
kubera kumubura nkaca numva umenga ni umuntu mubi yarishima ariko tumaze guhura tukaganira tugakorana nasanze atandukanye nuko nari namwumviriye rero ivyo nyabanyumvira uko sindabifata nabi cyane aho aje mbona ko bari kunkunda cyane bambuze ego urakoze cyane Fanny abantu batanywa amazi kandi ubabwiye iki utibagiye yuko sawa utibagiye yuko uno munsi uri kuyavuga neza kubera uri brand ambassador ndashaka kubwira abantu batanywa amazi kandi mu gishingo utari brand ambassador uri nk'umuntu nyene wayanyoye gusa urayumva gusa ndagomba kubwira umuntu atanwa amazi kandi arahomba kubera ko kandi arazimbutse kandi uru ni igihumbi hari aho bagurisha na 1200 urabizi ibindi bintu bya VIP ni igihumbi 1200 amazi kandi arazimbutse kandi araryoshe kandi ni fire amazi y'umusarara aryoshe cyane amara inyota warayumvise Fanny watanguye kuyanwa uri brand ambassador canke wari umaze kuyanwa utaraba brand ambassador natanguye kuyanwa natanguye kunywa ryari bampamagaye irya mbere muri ese kugira je n'abaya brand ambassador tumaze nka 3 mois dukorana hamanye none natanguye kuyanwa ndavuga ati hari amazi ameze nk'uku egayo asha kuva uwo munsi n'ayandi mazi kinju ariko warakunda kinju Fanny kare waranwa kinju kandi kinju yarafata izina jewe nari kwikura mu mahera ya kinju Nijari gukunda nabona ingendo atari ndende kandi ndanyoye umenga ntabirenze hama nico gituma rero numvise kandi arenze cyavuga ati sawa ego Fanny nguyo atanguje academy ya mareresi academy icivugo kwanza novuga yuko inspiration yavuye he mu kugura academy Fanny yakuze cyane kugezaho avuga ati jewe ndafise ububasha bwo gukuza academy ko academy n'abana bato n'abana uzamura ukaduza Fanny yakuze yabonye yuko hageze yuko afasha urundi gwaruka kurugeza ku ntambwe ishimishije ikibazo kibandanizaho nyene Fanny wewe yahejeje kuko iyo umaze gufata inshingano yo gukuza abandi nuko nyine uvuga ati je waho ndi vraiment ndisiri yuko nageze kabisa aho mvuga ataha ni heza cyane ndibaza ivyo bintu wabitahuye nabitahuye ariko isuko biri jewe icambere cyatumye nimvira kuri rya academy cyatumye cimbira nuko dukeneye abandi ba Fanny kuko no gukoresha umwanya no kuvuguta kubera ko nta uzi mu mwaka uza ko tuzoba tuhari cyangwa mu myaka yindi ariko fo yuko tusigaho abandi batoya bacu bavuga ati abo onye bavuga ngo ntitubitaho reka duhere hasi babone ati hari abandi ba Fanny bariko barazamuka hari abandi ba LIBERT bariko barazamuka hari abandi bande donc kandi ikindi naco uretse gufasha abo banyempano kugira bavyige hama bakore ibintu bazi harimo no kuvuga mu Burundi turakenye abakinyi ba film uri kuraraba ego ni vyiza gufashanya ama film mugabo uri kuraraba filme z'abantu bose usanga abakinyi ari babandi nyene sinzi ico kino kurakira gasanga abakinyi ni babandi nyene ariko turakeneye imbuto nshasha kandi twese turiko turakina ndisi yose nta numwe yigeze abijamwe azi ngo filme ko gukuza filme bimeze ukungukira uhombera twese twatanguye twiviriye mu motare twiviriye mu buyaya n'ububoyi twiviriye hehe tugwa muri filme ariko turakeneye imbuto nshasha y'abantu bashasha bazitije ubungiye muri filme byume byumwe namba guhomba muhombe mugabo nzi ivyo ngiye kurondera nzi ico ngiye gukora kandi menye turikogugo ego hama nanje bavuga ngo naraheje kwiga no jewe niga ku munsi ku mujara amakuru ngira online iminsi yose sishobora kumara kuryama jewe ntafashe isaha imwe yo kwiga kubera ko ntaho ndagira ariko kameme hariho abari musi wanje nabo bari musi wanje nibo ndiko ndakwega nanje abansumba nibo bankwega online kandi nabo usanga bose n'abandi ni shene igendera kurikirana ubu Fanny yoronka ikiraka c'ubu Slay Queen abe Queen Video kuko nagafaranga no kurondera amahera kuko ni vyose ni sana ayo mafaranga yo yajya Fanny Queen Video byo na video aruko acting byo gukina oya Queen Video nyene system nyene ari nk'indirimbo nyene wirekura nyene uko
Byo kubera kuko ndetse je ndabona yuko uberewe bise neza wambaye fresh nyene uri sexy nyene ubuke buke. Wapi vraiment byombera ntavyo nokora kandi ntavyo nkunda. Fanny Lavine burya sengera he? Sengera muri Shalom International Family. Iyo sengero burya ntiri hariya mucara kwihurira. Okay, sengero ndayibona. Ejo umengo bari mufite gikorana. Dimanche twama tugifise. Fanny asenga kangahe ku munsi? Kangahe ku munsi? Sindabizi. Telefone na Bibiliya ni kiye kintu Fanny avyutse ahera ko gukora? Telefone. Telefone? Yego. Kandi bavuga ngo Imana imbere? Imana imbabarira. Ariko navuga telefone niyo ntangura gutora muga nkacicira mu indirimbo y'Imana. Hama urumva bigira rimwe ariko ikintu utangura gutacinga ni telefone. Yego cyane. Fanny uriko uravuga cyane kuri LIBERT ndetse biriko biragaragara cyane yuko deja ubaho bigeze. Fanny Lavine na LIBERT basa nabinje neza mu rukundo kandi batangwe kurugaragaza. Nirihe banga Fanny yari yarabikiye abantu rituma atemera neza yuko ari mu rukundo na LIBERT? Nawe ntabyo nemeye ariko. Ariko jewe ibintu maze iminsi mbona ndabona neza yuko kuko hari ikiganiro nabonye kuko nimba jewe tuko turakorana hari ibindi nabonye narabonye neza yuko Fanny hari insigne zimwe kuko ni ikiganiro si filme. Ikiganiro bari ukurirega filme nayo abari ibintu ni filme nyene. Mu kiganiro mugwanye munda mugasomana Fanny mugaterurana umbwira yuko oyaha kike kiganiro hari kuri Isaac TV hama atubarira ati ni mu acting gatoye nk'aba actor no actrice urumva ni system mwagize kwari ukwactinga nyene azovyemera rero ryari Fanny rero yuko LIBERT ariwe amurereye ibibando muri no minsi. Yes we LIBERT ni mugenzi wanje ni inshuti yanje kandi cyane vraiment. Yahingiye Fanny. Happy River yaraduhishije. Jewe Sandi turakorana ariko ryari yaranyereye ataravuga ati ngo hari ibintu bimwe ngo bivuze ngo uba ikibanza abansi. Fanny tubwize ukuri Fanny tumenye ejo ntuzotubwire ngo urumva akoresha umwanya hajya ngo sinashaka yuko ngo bigenduka. Oya vraiment ari ntuzigera utubwira yuko LIBERT ari umugabo wawe. Iyo umugabo wanje witeka ndabisonda umugore. Ariko umugore umwe n'inyoko niko mugani mu Kirundi babivuga. Wapi vraiment jewe nta mugabo mfise. Nta mugabo mfise. Uri single. Fanny nk'abantu bamuresha ahanini ababwira iki kuko uri umukobwa urareshwa ahanini ukunze kubabwira iki gituma bacika n'intege bakareka no kumugora cyane Fanny? Ahubwo ngira ntibandesha kubera LIBERT. Baramaze kumushinga nka pyo urumva akubereye intuzenye pyo abantu ngira niwe bamora. Ariko barakoresha hari ababirenga kuri gati atoke kure jewe ko atavyemeza 100% reka ngerageze ubabwira iki abo bantu? Jeff man ntabamdesha ntabari nukubera uri mubi cyane cyane nukubera utari mwiza cyane. Ngira ni kubera ko babona atamwanya wabyo mfise. Fanny Lavine filme ashira imbere cyane akunda cyane yaratwemereye ko akunda cyane filme umupfakazi kweri kuyikunda cyane Fanny? Umupfakazi ndayikunda kubera ko namwe mwayikunze kubera ko kandi irimo inyigisho nyinshi uretse yuko mbankeneye ko nabandi bigisha nanje ranyigisha ibintu byinshi ku munsi kandi nyene kubera yarakunzwe yaratwitse no mukanyu hejeje gushirako episode ikurikira. Fanny Lavine inyuma ya filme umupfakazi azogaragara kandi mu filme nyabaki. Ikindi naco hinge aha muri ko murakora filme ko hanje ni muri location bari muri location muri ko mushutinga filme n'umupfakazi nyene suite canke ni yindi filme? Ni yindi filme. Ubu umupfakazi yo irabandanya ariko ku ruhande rwo hariho yitwa Martha igiye kuboneka vuba, hariho nitwa Hard Mission nayo igiye kuboneka hamwe na Nsoro muri season ya 2 nzobonekamo cyane. Rero urumva umupfakazi yo irabandanya hamwe n'izindi zizoza ziraza. Fanny urumukizwa canke urumuntu uruwakiriya urumukizwa canke urumuntu yakiriye agakiza? Jewe
narakijijwe. Oya oya ico kintu ahubwo ndakubaje nawe uri umurokore cyangwa uri umukizwa? Ndi umurokore cyangwa ndi umukizwa? Umurokore no kuvuga iki? Oya nje kumenya oya umurokore navuze mu Kirundi umurokore urumva mu Giswahili kuro umeokoka yani wacitse gucika kwicumu. Urumva hari ibintu dufate example ndabikumvishe gato umva umurokore hari ibintu yagendeyemo arabiheba. Umukizwa nawe numukizwa yumva yarakijijwe yarakiriye Yesu umwe n'umukiza baramurambitse ko ibiganza carakizwa. Wewe uri umuki muri ivyo bintu bibiri? Ke vyose oya itavye nyana ivyari ishuri. Oya uri vyose gute none nko nuri umugore uri umugabo? Oya umugabo nimeokoka kandi nakijijwe. Oya ejo je hari umuntu twakoranye ikiganiro riva yaradusiguriye ngo umurokore ngo ni wa muntu usanga yarihoro ari umusambanyi cyangwa ari umusuma cyangwa ari imboregwa ararokoka akaokoka arabiheba. Urumva ngo uyo ngo abasenga vy'ukuri kuko aba yarabiciyemo ntibishobora kumutirimutsa. Umukizwa nawe ni wa wundi nyene yakiriye agakiza yavutse nyene mu muryango w'abakijijwe. Yavutse mu muryango w'abakijijwe aja gusenga Sunday school aja gusenga mu misabo muririmbya bumuki. Uyo rengo ntaba yaraciye mu bintu. Uyo ni wa wundi abonye systeme ku mukobwa stangura kumerereza ati ehwana kuko ntavyo yaciyemo ntavyazi. Fanny wewe ni gute? Fanny nimeokoka. Umeokoka. Wakijijwe iki rero Fanny? Wakijijwe iki? Ivyaha byari bikuzingamitse cyane Fanny yakijijwe nibi? Navyo ndi gusa ni nuko nyene nigeze kuba umwana agorana. Oya kugorana rega biratandukanye. Warakora mu nkono warakubagana? Oya narakubagaye nyene urumva kuvyara umwana ukiri muto urumva ko wagoranye nyene. Rero nimeokoka. Wari wafashwe n'ubushuhe bwari ubushuhe nyene. Ego ico nico kintu Fanny atemere neza yuko yakijijwe nyene yarakubaganya kiri muto. Ego Fanny LIBERT umuhereza ikibanza nyabaki mu buzima bwawe LIBERT? Ikibanza ndamuhereza inshuti yanje. Ego abana bawe ubategurira iki muri kazoza kawe? Wifuza yuko bazoba ivyo wewe ushaka cyangwa wifuza yuko bazoba ivyo Imana yabateguriye? Nishaka ko bazoba ivyo Imana yabateguriye ariko nanje ndabigiramo uruhara nabo nyine bakabigiramo uruhara kubera ko n'Imana ifasha uwifashije. Nayo mpamvu nagira ndakubwira ati kuko none wabajanye ku ishure nagira wari kubareka bakabibita mau bakabibitimbayi hamwe bakazoba ivyo bifuza. Ego Fanny akajambo kanyuma kuba ariko baradukurikirana ugire n'ico babwiye nimufise n'impanuro ntoyi wobategera kuko abantu benshi urabakuriye abantu bakina amafilme benshi ngaho urabakuriye harabakubaha jewe mbona bakubaha vraiment banca ko ati mama yangu kweli ujya mu kenyezi kweli yubahwe kabisa yubaho. Urumva hari abantu benshi bakubaha uyo nubabera inspiration. Rero muri ico gihe rero ubabera inspiration baba bakine kumva ijambo Fanny Lavine wenyine ashikiriza. Eske Fanny Lavine bujyana natukana nameze nabi kuko ubu urashobora kuba uri kuri yerosha eko jewe Fanny ariko inyuma ugasanga ni system ati toka uko wamushenzi we. Nyine ndashaka kumva amajambo make Fanny yotekera nk'abariko baradukurikirana basunze bamukuru. Jicho natekerera icyambere nobwira abafana banje kubabwira ko ndabakunda hama nkabibutse yuko twogira urukundo gukure atari ukuburyarya kuko hari umuntu ashobora kuba gukunda mugabo ugasanga niwe wa mbere akwararaza cyangwa kuvuga nabi. Nyene nico novuga nkabwira abandi abo dukorana uwo mwuga wa filme nambara abo tuzi nayo cyo tutazi nayo ni kuri mwese ndabakunda kandi ndabubaha. Tureka ibintu byo kwiyumvirana ngo umutifeni tuko turakorana cyangwa iki ariko dushira imbere guteza imbere ibikorwa byacu kugira ngo batabe bacu tubereke inzira ihuma n'idahuma. Yego hama sinoreka gushimira abanyamakuru turabashimira cyane ukuntu mutwitwararika ubu muri sinema mwara mu muziki gusa nta n'ubu mwaje muri sinema filme haragendeka ya rero numva no gushima gusa no kuvuga ati dukundane twubahane dusengeranire nta mpamvu yo gupfubusa. Ubwo n'ubutumwa Fanny Lavine ashikirije
abasanzwe bakina na filme kuko ntidupfa ubusa ababifana babisangiye nimukunda rero nkuko Fanny Lavine abamukurikirana nabo arabakunda cyane arabakunda kandi azokwama abaryohera. Fanny, ahantu muri ko murakorera location y'cinema niho wakotesheje canke ni system anavuga iki akanyamuji kaje kazonkwegera urumva system no kuvuga ati ni service nyine baguhaye ati ni mukine ni service ico turagishimira Imana jewe ubunye nta hantu ngigenda ngo bandihishe cyangwa ngo banyankire cyane nyene bafuma bambwira ati rindire gihe kinaka ariko uzoze basikiye kinaka ndabishima cyane kandi nongera manura n'abagenzanje tukina film hari ahantu ushobora kugenda ugasaba location ukaca bakubwira ngo yango twagize gutanga location ukuri abango baca baratwicira ibintu cyangwa bagenda batwivye cyangwa baca bagenda bahagize umwanda urumva ico ni gikwegera abandi namba gwahinzu y'abandi cyangwa hotel y'abandi cyangwa ivuro ry'abandi hasiga uko wahasanze kandi werekana indera pana kwashika ukacutera induru ndabaza abanya ko atandura nyinshi hari hano uriko cha utindero ibintu vya hari iwacu mu isite tubisigeyo mugamu z'abandi tukubaha abari cyo kigendera umuntu wese akina ibi bintu vya filme bayo kugutiratira ibi. Fanny, hari ikintu kimwe no kwifuza yuko twoyaga ko gatoyi ngereje kuraba igisata ca filme nga mu Burundi ndabona neza yuko umengo ni bake uzobona afise umuduga wiwe afise urugo rwiwe afise atunze umuryango neza ku rugero rushimishije ari uburyo yakuye muri filme. Fanabona neza yuko iri hetandukano iri hagati ya filme ndundi ni filme zo mu bindi bihugu dusanzwe duhana imbibe canke vyakuri yacu. Icyambere cyo novuga ati abakinyi ba filme bo mu Burundi twikomera amashi kubera ko abakinyi ba filme bo mu Burundi turakora cyane kandi atanyungu nyinshi cyane tubona kandi uzurabe story z'abarundi n'izindi zo mu bindi bihugu bagize mu Burundi nizo ndeza cyane ariko rero ikibazo kihari nta partnership hari hagati ya YouTube n'u Burundi ico kiratuma tudatera imbere cyane kubera ko amavyuzi yo mu Burundi egare zero urabizi gasangana ubusa winjije ubusa ariko abandi bo mu bindi bihugu bamaze kuronka iyo partnership hagati ya YouTube na n'ibihugu byabo ucusanga baronka amahera menshi cyane ku mavyuzi wabo kandi umuntu wese aharonkera amavyuzi ni wabo kuba abarundi je barandaba ibice birenga 50% abo hanze bakandaba ivyo bindi bice birenga mu guco bumva ngo amahera momba ni menshi rero mu gihe leta yacu yogirana ya partnership na YouTube oya twashitwa baba boss. Fanny, cyo kintu mugisemereye cyane mugisemereye igihe kirekire bibaza yuko byo babipfira nka Fanny agerageje kubiraba abona yuko habuziki ni jambo gusa umuntu yoshikiriza bikaba canke bisaba uburyo burebure cyane. Nibaza ko ataburyo burebure cyane bwobura ku gihugu cyacu kugira ngo ibyo bintu bikunde kandi ikindi naco buryo ugiye kuraba filme yo mu Burundi itanguye kuvibra ubu nta myaka 4-5 irahera handi zarakorwa mugabo wamenga nyene no tugenegene nyene ariko dutanguye kubishusha ubu kino geniyo filme ndundi bavuga ko iki iravuka rero nawe uvuka rimwe acihuzura ingovyi twizeye yuko nawe no kugera nka 2023-25 bizoba vyagiye mu buryo yego tubandanye tubishikiriza ababijejwe wowe ushobora kubuzi umuntu agera hariya nanje uko tubandanye dusemerera kumbure bazovyumva kuko giye kurana bari abantu bacu nyene bahariya hejuru hari ukuntu usanga filme z'u Burundi batarazitahura ko zibaho ariko ubwo nibiva kuri ibi bintu babakina umengo hari ibintu amafilme urabuka avuga ati yantuki ibintu vraiment nta muntu yiyubashe yo biraba ngira nico biva kofa nyene mugabo ntaco bukebuke bizotinda bikonda aho gakoresha umwanya Everton base gayivuga ati kanda gusinyisha contrat umukinyi wa filme zawe nze ndaguha naho kuba gafanta mugabo tuzicisheko anduka ico kintu ni kintu kinini kuko vyari biteye isa naho filme usanga ukora amafilme bakaguma bayejana kwaguza rero n'ibindi bizokunda. Fanny, turabonye abanyarwanda bava abakinyi ba filme bo mu Rwanda baveyo bazi no gukina filme baronse ikiraka ni kuki abarundi batava ngaha baja gukora mu Rwanda baronse nk'ibiraka? Ngira ngo ni kubera ko tutaragira ariko je narakirose mu filme nyaba nagiye gukina muri Gatarina yo mu Rwanda yasi ya Mutoni ariko nyine uko bimeze ntibishimishije reka turindire nyine ari system nyine atingo dugira uku nturinda gupatana nyine murakoze cyane. Fanny, akantu kanyuma gusa no kubwira uno munsi turakoranye kandi dukoranye neza cyane burya nobona neza yuko inzira ipasa
bigenze neza ari freshi muri deje nkakubeye Fanny ega nyongera simvyimbigwe Fanny ntiwobona yuko ndiko ndakugora gafani oya je mfise umwanya nta na kimwe ikibazo nuko hari igihe benshi duhurira na ta mwanya mfise kace bibaza ibinda yuko mfise umwanya vraiment jewe nta problème karibu yego cyane urakoze cyane bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh rero reka ndabashimire cyane mwakoze kudukurikirana Fanny Lavine cameraman fatira mayensere Fanny je ndamubona gake yambaye ikora ndamumenyereye mu makanzu systeme nyene ukuntu umufatira mayensere urakoze cyane rero mwakoze kudukurikirana yari Mr. Tujye show